Ndakuramukije nanaguha kaze we munywanyi wacu uri kurabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turagushikiriza. Sangwe ikaze mu makuru agezweho ariko aravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. N'amakuru yihuta cane yadushikiye, turaza kugaruka ku makuru arabana n'umutekano, amakuru arabana n'ivya politike ndetse n'izindi nkuru zose ziba ziriko ziravurwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi. Nizere ko aho muri irya nino hatandukanye umeze neza kandi mwafyonze kuri subscribe nayo utarayifyondako kano nakaryo keza ko kugira ufyondeko. Mu ngingo nkuru hano makuru yacu ari buze gushamikirako, turaza kubabwira ko nkuru idushikiye kano kanya hari abarundi babiri bafatanywe ibigwanisho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abo barundi bafatanywe ibigwanisho gute, bari bagiye gukora iki muri ico gihugu, turaza kubimenya, tumenye nabo barundi abaribo n'ukungene bafatiwe muri ico gihugu ca Kongo. Muzindi nkuru ziriko ziravugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi, hari umurundi yandikiye umukuru wa Eklezia Katolika kw'isi amubwira ko nawe ari Mesiya wa kabiri hanyuma ya Yesu canke Yezu bivanye no kungene ubivuga. Turaza kugaruka kuri iyo nkuru iriko iravugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi, turabe uyo murundi ico asaba Eklezia Katolika kw'isi ndetse no kungene wewe yiyita Mesiya wa kabiri. Uyu murundi akaba yarandikiye Papa rero amubwira ko nawe ngo abaye Mesiya wa kabiri kubera ibimenyetso biyibona ko ku mubiri ndetse n'ivyanditse mu gitabo ceranda Bibiliya. Ivyo byose ngo bikamuha ubwo bubasha. Turaza kubimenya muri ano makuru ndetse n'ukungene biriko biravugwa ko cane ijya nino ku mbuga ngurukana bumenyi. Kumwe n'izindi nkuru zose nakubwiye mu birabana na politike, turaza kugaruka ku nkuru zose ziriko ziravurwa, izo mwanyigejwe izo zose ndazigutunganirije. Ico tugirizwa gukora conyene no kubana natwe kugira igihe cose turonsa amakuru n'ibiganiro vyacu uraje uba mu bambere yabashikirwa navyo. Niba utarafyonda kuri sabone wabanza ugafyondako. Shobora kubutwumviriza ngaha mu Burundi, ndaguhaye ikaze uri mu bihugu vy'abanye ndetse nawe we urijya nino mu bihugu bitandukanye vya Afrika, ntibagiye namwe muri mu makungu ya kure, ndabaramukije n'abakaze muri ano makuru. Reka tuyatangurire kuri no nkuru iriko iravugwa cane, tuyatangurire kuri no nkuru iriko iravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aho hari umunyagihugu w'umurundi asaba Eklezia Gatolika kw'isi kumwemerera ngo yitwe Mesiya wa kabiri havuye Yezu Kristo. Iyi nkuru yatangaje abatari bake, iyo ikaba hari inkuru iriko iravugwa cane ndetse abatari bake bakaba bibaza ico bakiriko kiratuma uyo murundi asaba yuko ngo yo kwitwa Mesiya, ibintu bitamenyerewe kw'isi. Izina ryiwe niyitwa Aloyizi Kamenyero, umugabo w'imyaka 60, amenyesha ko ngo yibona ko ku mubiri wiwe ibimenyetso vyerekana ko ari we avurwa mu gitabo ceranda ca Bibiliya ko azoza ari Mesiya wa kabiri. Ari navyo rero ivyo bimenyetso vyatumye yandikira urwandiko umwungere wa Eklezia Katolika kw'isi Papa Francisco amusaba kwemererwa ku mugaragaro ngo yitwe Mesiya wa kabiri. Ico kimenyetso uwo munyagihugu akaba avuga ngo nuko ngo muri rusangi iyo yiravye inyuma y'ikiganza ciwe kiri ku kuboko kw'ibumamfu, uko ngo imitsi itonze icapa indome, hakaba hariho ikimenyetso ca wa hamwe ndetse na je bisigura with Jesus canke se mu Kirundi kumwe na Yezu canke Yesu. Aravuga ko kandi hari n'ibindi bimenyetso biza bishimangira neza ko ari we yavurwa ico gihe muri Bibiliya. Uwo munyagihugu kandi w'umurundi arongera akavuga ko urukoba rwiwe rwirabura nago nyene ngo rwaje rumuha ububasha budasanzwe bwo kuronka ico kidari co kwitwa Mesiya wa kabiri. Ikindi mwomenya nuko Aloyizi Kamenyero yari mu bitoje mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu Burundi mu matora aheruka yo mu mwaka w'2020, aho yitoje nk'uwigenga, akamenyesha ko ngo afise icizere ko mu mwaka w'2021 uzorangira aramutswe isi inyuma yo kwandikira ikete
umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu hari kuwa 18 ruheshi amusaba ko ngo hotunganywa amatora y'umukuru w'isi yose, amatora Aloys Kamenyero yashaka guca yitoreza yisunze amajambo ari mu gitabo ca Isaya umutwe wa 7 ibice 18 aho handitse ko hazoza umukiza avuye ku mpera z'uruzi Nile, aho naho ngo ni mu Burundi. Ngivyo rero ivy'uyo Murundi ariko aripfuza kuba Mesiya wa kabiri Aloys Kamenyero, akaba ari inkuru idasanzwe iriko iravugwa cane ngaha mu Burundi, inkuru yatangaje abatari bake, twashimye kuyibashikiriza kugira namwe mugire ico muyivuze ko mutanga n'ivyiyumviro vyanyu kuri iyi nkuru. Tukaba rero hari ivyo twari twabashije kumenya kuri iyo nkuru yavurwaga cane, abatubazaga kubabwira ku vyo nkuru. Ndizera ko mwamenye vyinshi kuri uyo Murundi. Nkuko nabikubwiye mu ntango zano makuru, nari nakubwiye yuko tuza kugaruka ku barundi babiri bafatanywe ibigwanisho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Aho naho ntahandi vyabereye ni muri Fizi, Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Hari abantu batatu harimwo abarundi babiri bafatanywe ibirwanisho. Bari bagiye gukora iki? Bafashwe gute? Ni bande? Tugiye kubigaruka ko vyose. Abo barundi babiri bari kumwe n'umukenyezi w'umukongomanikazi bafatanywe ibigwanisho imbere yo guhagarikwa ahitwa Abutare. Aho ngaho ni mu kigwati ca Kashemba ho muri segiteri ya Nganja, ni muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bahagaritswe mw'ijoro ryo kuwa 25 rishira 26 Rusama. Ababibonye bavuga ko ngabo bantu bari bigize abarimye wamengo bagiye mu murima, ariko abanyagihugu bakaba barabiketse. Rero bamaze gusuzuma bakaba babasanganye inkoho mu mifuko bari bafise, bivugwa n'ababibonye. Amakuru atangwa n'amasoko y'inkuru yacu avuga ko abo bantu baciye bashikanwa ku nzego zidasanzwe zikora amatohoza. Hakaba haheze imyaka myinshi imigwi yitwaje ibigwanisho yaho nyene ndetse hari mvamakungu yagirizwa guhungabanya umutekano, binatuma abantu benshi bo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo basiga ubuzima. Umuvugizi wa segiteri Sokora ya kabiri ni mu ntara ya Kivu y'ubumanuko, akaba ashimira kandi agatera intege abanyagihugu biwe ngo kuko rero ngo batahuye ko umutekano ari ikibazo ca bose, kandi bakaba biyemeza yuko uwuhungabanya umutekano wese yofatwa. Ibi bije inyuma yaho havuzwe yuko hari bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure kumwe n'abasirikare ngo barungitswe muri ico gihugu ca Kongo mu ntumbero yo kurondera imihari yitwaje ibirwanisho. Bikavurwa yuko ngabo barungitswe banahawe amafaranga atari make y'amarundi, aho amwe bayahawe bakija muri ico gihugu, ayandi bakayashirwa ku makonte yabo y'abanki. Ariko ivyo byose biramirirwa kure n'abari mu nzego z'umutekano bavuga yuko atamihari canke se atambonera kure canke abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni mu gihe bamwe mu bategetsi cane abajijwe umutekano muri Kongo bemeza mu makuru bavuga ko hari abantu baboneka mu mwambaro w'igisirikare c'u Burundi babonetse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ndetse abanyagihugu nabo bakavuga yuko ngabo bantu bababona. Bikavurwa yuko ngo hari n'ingwano zikomeye zoba zarabaye hagati y'igisirikare ca Red Tabara ndetse n'abantu bivurwa yuko ari abasirikare b'u Burundi ndetse n'imbonerakure. Ivyo byose bikaba vyaravuzwe, ariko amakuru akaba atemezwa n'abari mu nzego z'igisirikare ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nakwibutse ko ivyo bije nyuma yaho habaye amasezerano ku gihugu ca Uganda ndetse n'igihugu ca Kongo, aho igihugu ca Uganda
Uganda giheruka kurungika abasirikare muri Kongo mu kurondera imihari yitwaje ibigwanisho cane umuhari ADF ugwanya leta y'ico gihugu ca Uganda. Abantu bakavuga ko Uganda yabikoze mu buryo buciye mu muco, ariko kubirabana n'igihugu c'u Burundi coco ngo coba kirungikayo abasirikare mu kinyegero ngo kikifatanya na bamwe mu mitwe y'abantu bitwaje ibigwanisho bayifasha mu kurondera abo bantu baba umuhari Red Tabara, unavuga ko wowo uri mu gihugu cose nk'uko biheruka gutangazwa na Patrick Nahimana, umuvugizi w'uyo muhari Red Tabara. Mu zindi nkuru zirabana n'imigenderanire ndetse n'ivya politike, Perezida Paul Kagame akurira inkoni ku gishitsi leta y'u Burundi ko atorota atanga abarundi bakekwa muri kudeta yo mu mwaka w'2015. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique candikirwa mu Bufaransa mu gihe yari yitavye inama y'ubutunzi bwa Afrika yabereye i Paris, umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yaragarutse ku kibazo cerekeye ugusaba kwa leta y'u Burundi ko yotanga abarundi bagize uruhara mwirekwa ry'ubutegetsi bwo mu mwaka w'2015 hari igenekerezo rya 13 Rusama, mu nyuma bagahungira mu Rwanda. Kw'ico kibazo Perezida Kagame akaba yakuriye inkoni ku gishiti leta y'u Burundi ko atorota atanga uwo mugwi w'abarundi wahungiye mu gihugu ciwe, kuko ngo ubu babarizwa mu minwe y'ishirahamwe ACR. Yanongeye ko avuga ko ngo vyomugora cane gutanga abantu baje basaba ubuhungiro kandi ngo bakingigwe umutekano wabo, kuko ngo ubuzima bwabo bwari bubangamiwe. Mu majambo yiwe Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yagize ati: bamwe mu bagerageje guhirika ubutegetsi mu Burundi baraciye mu Rwanda imbere yo kubandaniriza mu bihugu vya Buraya. Muri abo hakaba harimwo abasirikare bakuru, abashinga amateka n'abashikiranganji. Abatari bafise andi mahitamwo yaho bogenda ubu bari mu Rwanda nk'impunzi. Twabwiye leta y'u Burundi n'ishirahamwe HCR nimba bashaka abo bantu tuzobabaha, ariko azoba ari kibazo kiberekeye. Kubituraba twe ntidushobora gutanga abantu baje baduhungira ko, ahubwo ico tugomba kwizeza nuko mu gihe cose abo bantu bakihari nta n'umwe muri bo azokwisunganiriza ku butaka bwacu ngo atere Uburundi. Twarabibwiye abarundi, none ikindi bashaka niki? Ayo n'amajambo y'umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yishuye abamenyesha makuru ubwo yaganiraga na Jeune Afrique, kimenyesha makuru candikira mu gihugu c'Ubufaransa. Perezida Kagame yibaza impamvu mu bagize uruhara mwigerageza ryo gutembagaza ubutegetsi mu Burundi hari abibereye mu bihugu vy'Ubufaransa, Ububirigi ndetse no mu bihugu vya Scandinavia, yamara leta y'u Burundi ikaba itigera isaba ivyo bihugu ko ngo bo barungikira canke se ngo imenye uko yobafata. Tubamenyeshe ko ibihugu vy'u Burundi n'u Rwanda vyari biriko biragaragaza ishaka mu gutera intambwe kugira ngo imigenderanire yari imaze imyaka irenga 5 yaratosekaye isubire kumera neza, ariko biboneka ko ngo n'ubu iyo ntambwe isa n'iyiriko isubira inyuma. Ni mu gihe igihugu c'u Rwanda giheruka gutangaza ndetse kikemeza ko abaheruka kugira ibitero kuwa 23 Rusama mu mwaka w'2021 muri ico gihugu baje baturuka bongera basubira i Burundi. Ivyo leta y'u Burundi yamiriye kure mu kubihakana ibicishije mu itangazo yashize ahabona. Nayo rero hamwe mu makuru yaragezweho cyane havurwaga irya nino, wipfuza kurajura mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vyacu, tegerezwa gufyonda kuri sabone maze dushize ko inkuru ugacura mu bambere bashikirwa nazo. Ibihe byiza nivyo ndakwipfurije, mukanya nandi makuru arabagezwe ko ariko aravugwa cyane irya nino, n'ahandi hantu namwe zorondera amakuru yizewe kandi amakuru agezwe hariko aravugwa mu vya politike ndetse n'umutekano atari ngaha. Amakuru yacu abatohojwe n'umurwi
wabamenyesha amakuru banonose ivyo gutoza amakuru barayatohoza neza bakayaturungikira naje nkayatunganya nkayagushikiriza idonido ingingo imwe ukwayo. Ibihe vyiza kuri mwese ivyo ndabipfurije mu kanyanizire inkuru zigezweho ziriko ziravugwa nga mu Burundi ndetse no mu karere ka Afrika y'ubuseruko.